ikindi kibazo mutimbeka bazoriha ikori uko amakori ariho mu gihugu cacu birazwi hari amategeko abigenga nibaza ko ivyo byose bizovana n'imishahara abana bandi bahebwa byose tuzokaza muri amasezerano merekezo ama niyo kanari yo kuri ikori nayo ikiboneka. Nibaza ko rero ubu ntavyo twoshobora kwiyumvira mu gihe bajya kuba abashinga amateka aya masezerano tarayemeza ama rero tuje kuri etape ikurikira. Mwavuze ikindi kibazo kijanye n'abantu bagiriwe nabi mu gihe bariyo ati mbega leta izobafasha kugira bashumbushwe mu byaha baba barakorewe. Nibaza ko ari ikibazo kitoroshe kubera yuko igihe bagenda nta masezerano yarahari. Nibaza yuko ivyo ambasade ishobora gukora diplomatique muri igihugu ishobora gukora kizobikora mugabo kuvuga yuko tuzoronka ushobora no gushengeza umuntu masentare kugira atanga indishi y'akababaro. Nibaza ko bizogorana kubera yuko rokadere garataye atayari ihari ariko diplomatique ishobora gukorwa. Nibaza ko n'ubu babikora abajejwe abaduhagarariye muri biriya bihugu. Ikibazo gikurikira cabajijwe na Honorable Bigirimana Salvatore yabaje ikibazo c'abene wacu canke bashiki wacu baja mu gihugu ca Tanzania gukorerayo hanyuma bagafatwa nabi, bakavuga ati mbere wowe ntihoba amasezerano hagati y'Uburundi n'igihugu ca Tanzania. Aya masezerano nibaza yuko ata masezerano akwiye hagati y'Uburundi n'igihugu ca Tanzania kubera yuko turafise amaprotokole dore yase avuga ibi byo kuza gukorera mu gihugu iki canke kiriya, kandi izi protokole za yase ziravuga ibijanye na libre circulation de la main d'œuvre ko bafatwa nabi n'ivyo na ndabizi n'ushikana bimwe hagati mu gihugu. Ni ibintu usanga kenshi na kenshi biri ku mipaka iwacu, usanga rero nabo ku mipaka mwavuze ikibazo kijanye na vulgarisation y'amategeko, usanga ibiri wacu nivyo biri no mu bindi bihugu nawe nyine usanga amategeko atari vulgarize amugaca usanga byagumye biri muri routine n'ahandi hoho amaprotokole ya yase aravuga neza ukuntu umukozi ashitse muri iki gihugu canke kiriya mu gihugu bigize yase uko yakirwa no kwakora n'ivyo asabwa. Aha rero nibaza ko amasezerano akwiye hagati y'igihugu ca Tanzania n'igihugu c'u Burundi. Gusa igikwiye gusa nuko urubombo azinaje nko tukuma tubikora mu bajejwe intwaro n'abajejwe umutekano yobandanye kazirakurikirana bene wacu bagiye gukorera muri cyo gihugu ca Tanzania na cyane ku mipaka ya za Makamba, Ruyigi, Cankuzo na za Muyinga. Nico nibaza ko gikwiriye kugira uwagize ibibazo bashobora kuza baravugana n'abajejwe intwaro kubera yuko relation hagati y'ibihugu no kwamiza ko uri mwanya kandi ari gukora ibintu ntabikore kw'izina ry'igihugu mugabo ugasanga n'uwe bwito bwiwe, kuko iyo ngaho iwacu urasanga umuntu akoresha umuboyi cyangwa umuyaya agera kumuhemba uriye kumuhemba akamuhemba inkoni, uwundi nawe agacahamagara igipolisi agaca avuga ngo yaviyoye umwana wiwe kugira ngo utahirize gusa mu bintu. Murumva rero yuko ivyo ni ibintu usanga sociale mavyamaho mugabo nibaza yuko ari ukwamana tuvugana n'abantu bacu ba Tanzania kubera yuko dufitaniye imigenderanire myiza n'igihugu ca Tanzania. Nibaza ko nivyo bishobora gutora inzira duciye muri imigenderanire yacu myiza hagati y'Uburundi n'igihugu ca Tanzania. Ikindi kibazo Salvatore yaje n'ikibazo nyamukuru gikomeye cyane yavuze ibijanye na Code du Travail ya 2016 bavuga yuko itegekanywa amategeko yandi mperekeza ati mugabo n'umunsi ataraja na cyane ayajejwe abakozi bo mu nzu. Ibi rero wakoze cyane kuki twibutsa ni kerende mutugiriye nka leta
nibaza ko tugiye kugikorera ko kugira aya mategeko merekeza abakozi bo mu nzu by'ukuri nk'uko nameje gutanga akarorero nabo bagire kadere kandi bagenga hanyuma nabo bakinyine mugabe ico nagire shikirije nibaza ko iyi ni interne hanyuma aba nabazo bagiye hariya kandi mwabonye yuko no muri aya masezerano bavuga yuko amategeko azokurikizwa hariya kubera ariko amategeko abigenga iri tegeko rero ry'abakozi bo mu nzu ngani ishobora kuba intambamyi kuri abazoba bagiye hariya abazoba bagiye hari igikomeye cyane n'aya masezerano yo guhanahana abo bakozi yo kwisungwa hanyuma amategeko merekeza tukayakora neza kugira byose ibyo turondera byose bijemo kugira bakingirwe n'ahandi ho iri tegeko kuba ritarajaho ry'abakozi bo mu nzu mu gihugu ntabwo rishobora kuba intambamyi kuri abandi bacu bazoba bagiye hariya ko bazoba bafise cadre legale yabo bagenga izoba yavuye muri aya masezerano yabaye hagati y'igihugu cya Arabie Saoudite n'igihugu cy'u Burundi. Ikibazo cy'inyigisho nakivuze inyigisho zirategekanijwe muri ordonnance izoba yasizweho n'umushikiranganji ajejwe iby'abakozi n'akazi nk'uko amategeko abivuga. Nibaza ko rero izi nyigisho zizobaho kuko ndibuka neza haheze indwi zitatu hariho n'abari bavuye muri Arabie Saoudite bari baje ngaha baje gusaba nyine yuko bozofasha kugira batangure kwigisha ibijanye n'ururimi mugabo ntibyakunda kubera yuko iri aya masezerano kari gace ngaha kugira abanje aje abigere hanyuma rero izi etape zikurikira zice zibandanye. Ikibazo gikurikira cyabajijwe na Honorable nabo nyine baje ikibazo kigomba gusa nica Honorable Salvatore avuga mu karere nivyo yavuze nawe muri Tanzania avuga Afrika y'Epfo aravuga Zambia avuga n'ikibazo c'abantu usanga ivyabo bidakingiwe ibi rero kuno byishura mu bihugu bitari muri EAC ni kibazo nibaza yuko by'ukuri nka Zambia ari ikibazo n'ivyo abarundi bari usanga batoroherejwe na gatoyi niyo yashatse kuza kuramukanya ngaha baramubwira ari amafaranga atarenza ku mufuka je ni ikibazo usanga kitoroshe. Ibi navyo ni mu migenderanire y'ibihugu nico babereyeho nibaza yuko tugiye kubyicarira nabyo kugira tuvugane n'igihugu ca Zambia hamwe abajejwe imigenderanire hariya kugira tuvugane n'igihugu ca Zambia kugira turabe by'ukuri kuko coco nibaza ko amasezerano nk'ayo yobaho kugira by'ukuri abarundi bagiye bakingirwe eka mbere na Afrika y'Epfo ni ibihugu usanga dufitanye ubucuti bwiza kandi bwa kera nibaza yuko ibi byose twicaranye tuzobitorera inyishu. Yavuze ibijanye na les avocats bozobafasha mu gihe hageze yuko baburana ibi byose nibaza ko tuzobishira muri ayo masezerano kugira by'ukuri kuko ambasade yakoze ibintu ikabona birayigoye irasaba les appuis juridiques zaboza gufasha ibi byose nibaza ko tuzobishira muri ayo masezerano kugira by'ukuri tubone neza by'ukuri yuko aya masezerano uko yagiyeho tumenye yuko amategeko merekeza yose aje by'ukuri yasagasira kugira ejo ntituzosanga n'ahubwo ibyo twashaka gukiza ibyo twahuyemo. Ikibazo gikurikira cyabajijwe na Honorable Felix yavuze ibibazo bijanye na remezo de placement navuze yuko yavuze itegeko rigenga abakozi n'akazi icyo rivuga kuri les immigrants et les immigrants ibi byose nibaza ko dushyira muri amategeko merekeza ariko yavuze ikintu gikomeye cyane afatiye kuri ordonnance ikibazo cyabajijwe n'umugwi bakibaza umushikiranganji aho yavuze ko ordonnance de mise en œuvre y'iri tegeko rigenga abakozi n'akazi izoshirwaho n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire. Nibaza yuko iri tegeko batari bariravye kubera yuko l'ordonnance nk'uko nabishikirije yazanywe n'umushikiranganji ajejwe abakozi n'akazi iwe yayiteguye
tunayisubiza inyuma mu nama shikiranganje dusaba yuko hoba mu chapitre bari bagize article no gusa chapitre yovuga ibizoba bijejwe n'aba bakozi tuzatwarumise mu bindi bihugu. Ubu rero yayisubije inyuma no guserivasi wa mwatanze rero nibaza gukomeye cyane tuzoyikorera ko kugira l'ordonnance isigweho hisungwa amategeko isigweho no mushikiranganje ajejwe abakozi n'akazi, hanyuma ivyo bindi navyo byuko affaire étrangère nayo yinjiramo habeho un partenariat de suivi entre ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire. Nibaza ko byumvikana cyane ko byose bikora muri collaboration, kandi nibaza yuko naho niyo cadre yindi de collaboration itobaho avec l'unicité du gouvernement, l'ordonnance yonyene irakwiye irisifi yuko ivyo kogwa na affaires étrangères byose byo biri muri ordonnance nangorane nimwe, kuko nusome twese turi kuri coordination imwe y'umushikiranganje wa mbere nangorane mushobora kwica. Mwakoze cyane kwa matubiri yokrendeye kugira ibyo ntuzosanga ordonnance yasimwe n'abashikiranganje babiri igaciza mbere na sudora. Mwakoze cyane. Honorable Pascal Gikeke yabaje ikibazo yabaje abakozi bazohemberwa mu mabanki y'u Burundi n'ahandi bohemberwa uretse ko nyine batahemba mu mabanki y'u Burundi byo kugorana. Nibaza yuko ibyo byose bizoja muri ya mategeko, mugabo ntitwahembera mu mabanki ya hariya, ko twahembera mu mabanki ya hariya nibaza ko vyozona bagora. Nibaza yuko ayo masezerano amaze kujaho, nibaza yuko bazuguruza amakoni, hanyuma kuko ayo bazoba bahembwa n'amadovize. N'ivyo amadovize mu kwinjira mu gihugu aca muri banki centrale, ni procedure ihari kandi amayubahiriza amategeko, hama nabo amafaranga yabo agacaca ku makonti yabo. Nibaza ko rero ngaha atamakenga yojamo. Honorable Patricia yabaje ikibazo kijanye n'amategeko agenga abakozi n'akazi, avuga ati mbere hariho imyaka nicobora kubera yuko dufise amategeko agenga abakozi n'akazi, niko ca dufata umwana w'imyaka 10 canke 12 gutuma umubisi kwaje guca amafaranga hariya. Nibaza ko ivyo dukora byose tubanza kuraba ko n'amategeko yaciye ngaho imbere yanyu yubahirijwe. Ivyo amategeko byose asaba n'ivyo abazoja muri ako kazi bizotegerezwa gukurikizwa kugira bagende hisuzwa amategeko y'u Burundi, hanyuma n'amategeko y'u Burundi nayo nyine akabakingira. Iki rero ni incontournable, na kuvuga ngo tuzohonyanga amategeko y'u Burundi tuzobanza tuyubahirize, hanyuma tumaze kuyubahiriza nayo azotubere inzira n'umushinge wo kuza kwegera amategeko y'akiriya gihugu nayo kugira guhagarariza inyungu zabo. Ibi by'abakozi bagasanga uburyo bwabo ntibwashitse, nivyo byarabaye. Hariho n'abatahembwe baca bakubagurwa bakagenda badahembwe. Twarumvise amakuru yagiye arasekera mu marezo sosiyo hirya no hino, kuko umuntu arinze atakamba avuga ati no ico nkura ngaha, ubundi akomuka bakamutora mu ibarabara, iby'amafaranga ntabyo bikibajije, ubusika avuga ati nahubwo niwakura amagara yacu. Ibi rero nibaza ko bitazosubira, ntibizosubira kubera yuko hazoba hariho amasezerano. Ariko ngaruka ku cyo navuze, uko bagenda kiya gihe byari bigoye kugira by'ukuri ikurikirana ryabo rikunde, kuko ntitwamenye uko bagiye, benshi baca mu bintu babi, kandi nabo batwara benshi bari bafite inyungu zirenze, kuko mwavuze abo twasanze bugaraniye mu kiyange. Nivyo kuko bajya abantu bagenda by'ukuri amafaranga yashikira kujya barungika yose, niwe yarondera document de voyage zose, akarondera amatike y'indege byose, amaviza byose, uwundi yaza gusa ko nyine gusa. Mugabe kibabaje n'ikihe nico mashikirije ngaha nyene, wasanga n'uwo ari karamufasha ariwe yaronse amafaranga yose yo kugira izo formalite zose, akongera akamusaba ubundi buryo bwatuma kuri ikitongo cyangwa akagenda afashe ideni azosigara ari hamwe nyuma. Ubu rero bizoba birimo dorordre, ni leta izoba yamaze kubijamo. Nibaza yuko ataka na kimwe kizoba gishobora gukompromita kugira umuntu agenda ari itongo, hanyuma cyangwa agenda ari mu ideni, ejo uzosanga n'ubundi ariko akorera kuri ideni,
atana kimwe ariko arakuramo. Ico turiko turakora ubu kugira uwagiye gukora ako kazi abone by'ukuri inyungu akuye muri ako kazi, hama n'izo nyungu azibonye nawe agira icyo akoze mu gihugu azokwiratira avuga ati kijya nagikuye hariya. Ibyo gufatwa nabi nk'uko ejo bundi byari bimeze nabyo nibaza nabivuze kubera ko bari bagiye ataki itegeko nari muri bakingira atana suivi hari atana umenya n'uwagiye n'utagiye, ibi byose byarumvikana. Ariko ubu nibaza yuko muri ayo mategeko merekeza yose tuzobishiramo twerekane n'uwo bazoba bamuhaye amufashe nabi ko kijya gihugu kizoba responsable kugira by'ukuri gishumbushe igihugu cacu, kuko nicyo kizoba gifashwe nabi mu gihe bafata nawe umukozi kandi yagiye aciye muri bo officiel zizwi. Ikibazo gikurikira cabajijwe na Honorable Martin, yabaje ikibazo kubera iki amasezerano ataramwe, akavuga ati we yabona yatezwa kuba amwe. Je nibaza samwe kubera ubuzi butandukanye, hariho abakozi bo mu nzu, abanamashuri n'abari kirenga, mugabo hari abandi bakozi bazoba basaba bafise ubuhinga butandukanye. Nibaza ko ari cyo amasezerano yatandukanye, kuko bavuzemo n'amakontrati, izo kontrati zizoba ari zimwe. Nibaza ko bitandukanye kubera hazoba harimo ubutandukane bw'ibyo umuntu wese azoba agiye gutanga hariya. Hariho abazoba bagiye gutanga ubumenyi mu byo bize, hariho abazoba bagiye gutanga gufasha akazi mu byo bashoboye. Nibaza ko aricyo gituma aya masezerano ari abiri. Ikindi nibaza n'insiguro notanga nuko twarabonye ko muri aba bakozi bo mu nzu aribo bagiye baragira ibibazo bikomeye cyane. Nibaza ko abakozi bo mu nzu bagize amasezerano yabo kubera yuko n'akazi bakora gafise amariske menshi. Hanyuma na cyane cyane nk'uko mwabivuze rero abakenyezi nabo murazi by'ukuri nk'uko abandi babivuze n'abantu bo gukurikiranirwa hafi. Nibaza ko amasezerano ataba ari kuyafatanya, mugabo ikindi ni ushikiriza icyatumye azatandukanye. Si amasezerano abaye hagati y'u Burundi na Arabie Saoudite gusa. Arabie Saoudite isanzwe ifite amasezerano na Tanzania, isanzwe ifite amasezerano na Kenya, isanzwe ifite amasezerano na Uganda. Nibaza ko twafashe forma bari basanzwe bakoranye n'ibyo bihugu bindi kugira ngo twinjiremo. Nico nibaza cyatumye aya masezerano abiri ko amasezerano azarabiri. Ariko n'ikindi kintu nshaka gikomeye nico navuze cyuko ibyo bakora bitandukanye. Hariho abagiye gukora batwaye expertise y'ibyo bize, n'abandi bazaba bagiye gukora uwo mwuga bari basanzwe badafitiye impapuro mpamyabushobozi. Ikibazo cy'amasertifika mwavuze n'ibyo nabwo nibaza ko aricyo gituma yabaye abituzobona amategeko merekeza. Nibaza yuko hariho abatazorinda gusabwa aya masertifika kubera peut-être babona yuko baca binjiramo muri ya mbere cyangwa mu ya kabiri. Nibaza ko hariho n'abazorinda gusabwa aya masertifika kubera bazoba bagiye ku masezerano aya kabiri gusa batagiye mu ya mbere. Mugabo naco nyine icyumviro mwatanze kirumvikana, ifo ko abantu batangira kuronka impapuro zemeza ibyo bazi n'ibyo bashoboye, kuko nabyo bizodufasha kugira igihugu cyacu kirata ubutwari n'ubumenyi gifise mu bindi bihugu. Ikibazo gikurikira cyabajijwe na Honorable Frazi, afise amakenga ko atabandi bantu bazorara bikize mu kiza tugasanga barumutse abantu. Nibaza ko vyogorana hamaze kujaho iyo ordonnance y'umushikiranganji, hama umuntu akarinda gusabwa impapuro. Nibaza ko vyogorana aho yoronka abacisha, vyogorana gatoyi. Mugabo tuzokwama tugavye ko mwarize mugira amakenga, tuzokwama tugavye kugira tukinga hakiri kare. Ikibazo kindi cya Honorable Kati
yavuze ibibazo bijanye n'amanimero V kugira uzoba yagize ibibazo atabaze habeho n'amasantre de prise en charge bazo bagize ibibazo. Ibi byose nibaza ko tuzobikora kugira ya neza y'uwo mukozi azobagiye hariya yubahirizwe na cyane cyane ko tuzadufise iyi cadre yemejwe namwe ku mitorero n'abenegihugu. Nibaza ko ni cadre izodufasha cyane kugira by'ukuri duhagararize inyungu zabo bene wacu n'abashiki bacu. Ikibazo gikurikiranyije na Honorable Rwasakatri avuga ati mbere ubone bahitamo abakenyezi kubera usanga boroshe mu bintu bijanye no guhazwa. Akavuga ati mbere niboshiramo abagabo kugira nabo hajemo izindi nguvu kugira baze barakurikirana nabo bashiki babo. Aya masezerano ntavuga abapfasoni gusa n'abagabo barimo, kuko hariho iyindi mirimo itandukanye nabo nazo bagiye gukora. Nibaza yuko rero aya makenga yanyu ariko abagabo nibaza ko basanzwe bagoye mu bikorwa byo mu nzu, reka aricyo gituma barondera abapfasoni umugani wanyu. Ariko nibaza yuko muri aya masezerano yose abagabo n'imwe bazoba barimo, abaza gukora yanyu bitandukanye, abaza gukora yindi mirimo itandukanye nabo nyine bazoba barimo. Ariko ibyo gusubira kuhahaza nabivuze abapfasoni nibaza ko tuzobihagararira n'amategeko mperekeza kugira by'ukuri ibyabaye bizosubire kuba. Ikibazo cya liberté y'amadini, iyi liberté y'amadini iranagoye hariya, wafise idini imwe ni Islam gusa, naho iyo liberté y'amadini tuzoyihagararira. Ni contrainte bazoba barimo, kuko ntibazashobora ko umwande hantu baza gusenga ngo bagende mu shengero canke ruriya hariya ni shengero rimwe. Ariko tuzogerageza muri ayo masezerano merekeza dushimwe nyine ko agateka kabo kubahirizwa ku bijanye n'amadini. Ariko rero kwambara igitambara kugira ko n'umwe arabona abajayo kugira uca amafaranga nazo ntacyo bizodutwara. Icyo tuba tuzi ni uko agarutse azanye akanoti nta ngorane aca ashikira muri rya dini ryiwe yari arimo. Igikomeye cyane no kubatunga kubagura, ariko kwitwikira nibaza ko bose bakwiye kwitwikira kugira by'ukuri nako amafaranga bakatana bagafasha igihugu cyacu. Yaciye abaza ikindi kibazo gikomeye, ikindi kibazo gikomeye kubazoronka akajya ko kuza mu matora gutora. Nibaza n'abatora akajya ko kuza gutora mu matora. Iyo amatora abaye mu buserukizi bwacu aho buri hose amatora araberanye. Iki nibaza ko atari kibazo, nabwo niba kibazo maze kizoba nuko nkeka mutazobaronka kugira mu basansibirize kugira babatore. Ariko naho nyine nibaza yuko muzorondera uburyo umunsi uburyo bwaragwiriye. Nibaza ko kamanye no kuri wese akumura ashobora kugikora akabasigurira hama bakamenya ibyo batora. Aha rero nibaza yuko gutora kitazoba ikibazo. Uzoshaka gutorera ngaha azoza atore, mugabo uzoshaka gutorera muri ambasade arashobora gutorera muri ambasade. Honorable Jean Claude yashimye gusa ashyira ibibazo bindi yasanze byabajijwe. Honorable Sylvie yabajije ibibazo bijanye n'uburyo bwo kurondera les documents de voyage, amaviza n'ibindi. Ibi byose bizoja muri amategeko merekeza, kuko n'ubundi aya mahera y'amadocuments de voyage ni complement nanga ku nyishu yatanzwe. Aya mahera y'amadocuments de voyage, les visa n'amatike n'ibindi n'ubundi bahora bayatanga naho bagenda bidepuye bakagurisha utuntu tunaturiya amafaranga yaribwa n'abajya bakomisiyonere baba bafashije kugira abatwara. Ubu rero nibaza yuko kadere zo bihari iboneka neza muri amategeko merekeza niho bizoba biboneka neza. Hama tumenye tuti iyo nzu ijejwe kurokirita ya ronsaya kwitiki ikoresha ya kuri vizi ikoresha ya
hama tunamenye tuti yasigaranya aya ejo ntidusange n'ahubwo n'abariko barabitungiramo kuko murazi yuko aho umuntu yumvise amafaranga mwe naya abarundi turakunda guca tunyaruka urabona yuko iyo umuntu yuguriye butike bakabona afise abakiriya benshi inyuma y'umwanya muto usanga abandi basize amabutike menshi ubu rero nibaza ko rero byose umuntu azobikurikirana kugira amenye niyo mezi ijejwe le placement yasigaranya ngahe nayo nisigarana umurengera kugira igimitsi wa mukozi yagiye gukora akazi. Yava kindi kibazo bagiye kibazo cyabashwe na benshi kujanye n'imanza ko zizocirwa muri biriya bihugu. Ibi nibaza yuko bitotera amakenga cyane ku bintu bijanye n'imanza. Bagiye baciye muri cadre izwi sinibaza yuko toshira imbere imanza ko azoba hari imanza nyinshi navyo nibaza jewe gusa nk'umushikira nk'uri muri leta jewe niteze gusa yuko bashiki bacu niyo baramuka bacitse hariya na bene wacu niyo baramuka bacitse hariya tuzosanga nahubwo ariho bijya bigusigaye bivuga ati turondera abarundi kazi cye turondera abarundi kuko je ndazi neza yuko dufise indero twaronse kandi iyo ndero twaronse ni aho dushitse hose duca twiyajya gutanirwa n'ingoga ugatusanga n'akazi ko tugakora neza jama kintu mfise nayo gusa kandi ndazi neza yuko abarundi bakamara guhonyera muri bijya bihugu sinibaza yuko muri aka karere hari igihugu kizosura kugusumbya abantu akorera muri bijya bihugu ibi ko hazoba imanza nibaza ko azobara amakayizore nayo niyashika nayo tuzoyajira hanyuma diplomasi ikore niyo hakenerwa yuko tubaronderera abashingwamanza abavoka leta bagende babafashe hanyuma itora inyishu kuko umurundi wese ahari agira ikibazo hariya n'imiso ya ambasade gukurikirana umurundi yagira ikibazo mu karere ambasade irimo kugira atunganirizwe iki rero nibaza ko ikazoba ikibazo gikomeye kandi cotuma tuvuga ngo aya masezerano ntarengana. Honorable Gaston Sindimwo yatanze inyishu amukengurukiye cyane. Honorable Buregure yagarutse kuri kafara na isigure sindayigarukako navuze ko amategeko merekeza tuzogerageza iyi kafara natwe tukagerageza kuyizibukira muri ayo mategeko merekeza kugira nizo tubera intambamyi. Honorable Pamfi yavuze itegeko ryo mu 2014 rivuga ibijyanye na traité des êtres akavuga ko ritari vulgarisé akavuga ati yoba vulgarisé kugira bazogende bazi birimo ibi rero nabivuze n'icyatumye twimvirira pasiporo bazoba bafise bagenga nk'abakozi bagiye gukorera muri biriya bihugu no kugira nyene by'ukuri ama disposition amwe y'itegeko sur les traités des êtres humains tubishire muri ako gatabo babone n'abazoba uwo bagahereje avuga ati umuntu afise uburenganzira bwo ngabo gashika ngaho mugabe ikijanye na vulgarisation abanyako bashinga amateka murazi yuko ikijanye na vulgarisation y'amategeko ni kibazo muri iki gihugu cacu sikuri itegeko gusa amategeko murayatora mugabo kugira abene igihugu bayamenyeshwe murazi ko ari defitoroshe nibaza by'ukuri nk'uko yabisabye ko kwigwa kadira abene igihugu bamenyeshwa mu mategeko yose yatowe nabo bitoreye ni ikibazo siri gusa n'amategeko nka yose ariko nibaza yuko buke bizoshoboka. Yaciye abaza ikibazo ko komisiyo ivugwamo iba yaragiyeho kiza n'ikibazo n'ishuri bwa mbere nakuntu yari kujaho aya masezerano akaremezwa kuko azemezwa neza yaciye ngaho imbere yanyu ace imbere y'inama nkenguzamateka hanyuma na nyine icubahiro arashire ku mukono. Mu gihe rero ibyo byose bitaraba nta kintu na kimwe kivugwa muri aya masezerano kiraje mu gihe nta nikiratangira gukorwa mugabo ivyo navuze
bya ordonnance d'application y'itegeko rigenga abakozi n'akazi iriko irajaho mugabo kubera yuko tuba tuzi ko iyi projet ihari niryo tuma dushiramo iyo chapitre igenga aba bakozi bari gukora mu bindi bihugu n'ahandi hoho mugemeje hamarika ikemezwa n'amateka nyarishobora karisha ku mukono ibikurikira bisa cyo kubikora kandi bibaza yuko ishusho bitwa umwanya muto kuko turabona yuko les demandes ni nyinshi babona umenga bene igihugu twagoya mu wiki mugongo nkabasaba rero yuko mwodufasha kugira icegemezwa hanyuma ni n'amashinga amateka igemeze kugira cyukura areke kora twagoya mu wiki mugongo tubabuza kuza kubesha imiryango kuronderera imiryango kandi twifuza yuko baronderera imiryango. Ikibazo kindi yabajije ikibazo yavuze ati mbega komende ko tuyibika handi atubwo leta niyo kora amaproje manini hamiyo mende ikagumanga ati nka chemin fere exploitation ya nikere banya ko bashinga amateka nibaza yuko tuzogira amaproje manini mwumvise yuko indara ziriko zirubakwa muri Tanzania mugabo naho nyine mwumva ko baba barungitse nikere naho twoye exporta sinibaza yuko yocifata abashomeri bose biwacu bose ngo bagiye muri nikere nibaza ko duca bigorana kandi nkuko mwabivuze nkuko n'abandi babivuze nitwovuga yuko nikere turiko turayexporta ejo canke hirya y'ejo si ibyo twikorera ni ibyo turondera ababishoboye akabidukorera ibi by'indara navyo nyene ni procedure leta irimo navyo nikovuga yuko kandi naho twotangira kubaka indara ariko nizoca ritanga ubuzima kugira abantu bose boca baronka ubuzima muri iyo ndara. Ariko ikindi nagira nshikirize nuko uno munsi isi yahindutse akabirigiri uno munsi udatarutse ngo uja hacanye hariya nimwe basoko bacu umugani ko akanyoni katagutse katamenye iyo bweze nibaza ko kwa kanyoni kavutse bagasimbira muri biriya bihugu baza bazanye n'ubundi buhinga ejo tugasanga n'ahubwo n'abarundi bariko baruhuka hari umurundi yavuze ati burya kwiga ntutembere usumba n'umuntu atize mugabo agatembera harya rero gutembera birugurura abantu mu mitwe ugasanga umuntu yagiye yubutse mu mutwe bigatuma nahubwo n'igihugu naco nyene kiharonkera inyungu zindi nizo nyishuro ushobora gutanga nyiriteka ibibazo byari byabajijwe nsaba imbabazi kuri uyu canguriya yoba inyishu itamushimishije ndi ngaha nta kibazo bosubira bakambaza nkagerageza kongera gutanga umuco murakoze nyiriteka.